igituma biduga ni kimwe nuko ishyirahamwe mpuzamakungu yaba iby'amagara y'abantu OMS yasaba ibikorwa 10 dusa gukorera abo bantu bakoresha ibiyayuramutwe biciye mu guhanahana inshinge. Ibyo bintu nabyo ngaha mu Burundi harimo ibikorwa 3 bidakorwa muri ibyo bikorwa 10. Ibyo bikorwa 3 nabyo bidakorwa nivyo bikorwa 3 nyamukuru ahanini bikenewe. Igikorwa ca mbere nuko habaho ico bita guha umuti wisubirizi bita metadone abantu bari kuri ivyo biyayuramutwe kugira ngo bisubire kiyayuramutwe. Icya kabiri naho ni igikorwa kijanye no gushikiriza inshinge abasanzwe bazikoresha. Ikindi gikorwa cya gatatu ni igikorwa kijanye no guhereza umuti witwa naloxone abantu bakoresha ivyo biyayuramutwe baguye mu isanganya byo kubikoresha maze bagata ubwenge bagata inguvu hama maze umuntu akabarabuza uwo muti. Iyo miti 3 rero ivyo kubigenda gute? Iyo miti ivyo bintu 3 mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi nibirekuriwe. Igihe bitarekuriwe rero ni kuvuga ngo ndashobora kwinjira mu Burundi, ariko nibaza yuko igihe bayikura iyo miti ku isoko mpuzamakungu ico kibazo mu Burundi cyari bwaboneke. Ikibazo cyari bwaboneke ari nacyo gituma ubunye ivyigwa byavyerekanye berekana ko umugwi w'abantu hari na cyane mu kwandura umugera wa sida kubera guhanahana inshinge bisigura yuko ari guhanahana amaraso. Nagende nk'akarorero nk'urushinge rumwe bashobora gusangira abantu barenga 10. Urumva yuko muri abo 10 nihagira urwara umugera n'aba ari ugendana umugera wa sida kubera nta muntu agwara umugera wa sida arawugendana. Ico gihe rero ayanduza benshi. Naco gituma mvuga ni twebwe rero ko ivyo bikorwa 3 bitariko birakorwa ibitigi bandanye biduka. Hama ikindi naco kiduteye ubwoba nuko ivyo bintu biri mu bana bato abakuze eka n'abakuze gusumba gose, ariko ubwo rugero ruri mu bana batoye gose. Nukuvuga mugiye mu amashuri muri secondaire, ugiye mu mashuri muri primaire amwe ajya ahereza, ugiye mu makaminuza menshi hafi yose abantu babasangaye. Dusaba yuko ubushikiranganji bwose biraba boja hamwe maze ubwo bushikiranganji bugashira inguvu hamwe kugira dutore ikibazo hamwe. Ntibavuge ngo ni ikibazo kiraba ngo abamenyesha amakuru, kiraba bapud, kiraba ngo ubushakashatsi bw'amagara y'abantu. Twatwe turabeshana. Reka tuje hamwe maze dushinga inguvu hamwe tugwanye umwansi cyatwinjira.